wo mubwiza nawe umubwiza sindawurya ariko ni njya uzi guteka wenyine jewe guteka ibiraya ibiharage isotero twiteka urayizoho oya doshobora disote Ugeni cyane. urayizoho ari badise Amasote. ariya ngana ne sotazi batwitekaho Aryohe. ya turi kubona mutumire bamwita mabuye ndrai indrai yes ubwo yahawe ihure niba barabagindaraye Ndara ni nanga. ko twumvise mabuye twumva ndrai twakuma niba barabagindaraye Ndara. oya nta bihuriye cyangwa uyubaka oya Ariko kandi. nibyo uracako oya hari umunsi n'umwe meze neza ariko ndashima kabisa karibu muri yaserashe muri yagendera makuru asante sana meze neza cyane kuri ndashima tu ya uvuye natoka nakonje mvuye hata Kiswahili ya mnashinda ongee hapo sasa ila nitatumia kwa muda mwingine ngoja nikaongee kuhusu na mali nilipotoka kwa Kirundi ya kwetu mnashinda yako na wewe ya mvuye mu ntara ya Bujumbura yagutse aho bita Imabayi yabaye mugina yagutse ku mutumba wa Gafumbegeti aho bita mu bitabo ya muteka yo mgatabo naya mu bitabo n'ahantu atuye no kwimiza habo n'ubundi buzi bushoboka ndose ndabyangu ndiko ndarabanyiriza. Icyo nihutira kuraba. sawa waruka kuishi akazi rurakora rero ntirureza amaboko oya kweli babirimo neza kabisa kandi nanje biranezereza ya right so uri umuririmbyi kugeza ubu ufite indirimbo zingahe first of all ya indirimbo zine ya ariko reka dusubire inyuma rero urugendo rwawe rwo kuririmba uburyo wabitanguye kugeza uyu munsi kugeza uyu munsi natanguye kuririmba yani nabitanguriye mu mutwe hama biza kurangira ndabishyize ku mugaragaro mu kwezi kwa 11 k'umwaka uheze gushikana n'ubu Umutwe maze gusohora zinga. mu mutwe Maze gusohora zinga. mu mutwe ndumva zo bari nka 50 Mu mutwe. ya Habidu maze gusohora reko mu gikongo. zifite amavyuza angahe mbona amavyuze kuri amavyuze bisanga ndayahabwe n'abantu bazumvise izo ziri mu mutwe ariko rero izo ziri mu mutwe ntibarazumva Naza kumugaraga. oya wabitanguye ryari wabitanguye gute ni niye mpamvu yatumye uvuga ngo ntangure kuririmba ya impamvu yatumye nshaka kuririmba ndabikunda kwanza kandi mba numva mfise ibintu byinshi nosangiza abantu ibyumviro byinshi nosangiza abantu bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye mu buzima turimo hama nshaka kuvuga ati reka ndabishire mu ngiro nciye mu muziki kubera umuziki urakurikirana n'abantu benshi ncavuga nti reka ninjire mu kazi ya ubu uri mu kazi kabisa kirapanze ya kirapanze tu ariko ni sawa ya ubutumwa ahanini uhagara ku butumwa buvuga iki urakoze ubutumwa ahanini mpagarara ko ni ubutumwa bwo kugira bwo gutera intege abantu bose kugira ngo dukore tunezerwe biciye mu kuba twakoze amanyuma umuntu amaze kugira icyo aronka yakoze ahita aza kunezererwa usanzwe ukora iki apari umuziki wimba ubutari ntabwo ndabyimba ndafite utuntu ntaramira ko kwibarabara nyene dukeya ariko ndabona turantuze bimeze neza yaho utagiye mu butare none ntago navyiyumvise mutu urabishaka oya kubera kubera udashaka kuja kwimba ubutare ukora na bari abagwa akazi oya bahita ikirombwe kudashaka kuja mu kirombwe cy'ubutare oya ntago ndabishoboye indirimbo yitwa Weekend niyo hacindwi zibiri usohoye savuze ko ufite indirimbo zine ukunda gukorera he audio ndayifatira kwa Transbeat muri Million Sound nibaza ko byoroshye novuga dorose abo mu ntara zindi ubu bagiye muri Bujumbura bahiriwe bahishije baje muri Buja Flavor bibasanze yo bari uri muri Buja Flavor uri muri Buja Flavor ndabyibaza ariko kandi Buja Flavor ni komeza umbaze ntago ndayisobanukirwa
ngura yumva ndiko ndavyumva muga sindabisobanukirwa ayo makuru ni mashasha kuri jewe uvuze Mabayi ya gukorera umuziki Mabayi ubona byoroshe ga mugabo ntago byoroshe mu gihe bose ubona ko bashaka gukorera nga gupambanira nga ntibyoroshe ariko no kugerageza kandi icizere kiratuma umuntu ashika kuri byinshi ufite icyizere kingana gute rero icizere kizana kwijana ya watu wa Mabayi Mabayi urinde wewe Mabayi Mabayi ndo umuntu tu kawaida tu kama wengine nubwo mfise ibitekerezo bitandukanye n'ibyabesha ariko uratembera n'amaguru keshi ntambo yaje abantu barabikora nyene bikambangamira nyene nkiyangana kubera nasikia msanii ari je nabyicanye ya aciye ahantu ambuto yaje mu isoko abantu barabanza bakanga ya ni Mabayi gusa cyane ni hose bo oya cyane Mabayi ya sio sana ni kawaida nta evenement nta show urakora hari oya sindakora nimwe ariko nene kufisa abantu wayidakora mini concert hari ni concert ndiko ndabiteganya bishobotse mu 8 nzobikora umugabo we turi mu kwindwi ibintu tarapanga mu 8 muzokora concert oya nabitanguriye mu mutwe byose ni mu mutwe ko biri kose gusa yuko bishira mu ngiro kabisa uburyo wowe buraboneka uburyo ku ruhande rwanje canke ku ruhande rw'abafana ereka mvuge ku ruhande rwanje ku ruhande rwanje ntago byoroshe ariko abajama nyene arige bangwa naho kugira ngo turabe ko twoshika ku cifuzo cacu na cyane cyane abona cifuzo n'ikere ya icifuzo mbere na mbere no kubanza kuraba abanyemera uko bangana pana bajya bansimbira ko mu isoko canke imibarabara maze kubona abanyitabiriye guzompa icizere cyuko niyo byoshika nkagura nkagera n'ahandi bizogera kure ya ariko nyene ivyo byabo bantu yuko ahantu ciye bagusimbira ko bakamuteje kakaba binovuga ngo biguhinwa inguvu zingana gute zo gukora kandi binakubwiye niki ya ubwa mbere na mbere birandyohera buke kubera birambangamira kubera hari nk'igihe nshika nk'ahantu abantu baryohewe banyweye utuntu nyene twaba byukije mu mutwe nyene bakahangora cyane ariko kandi ndavuga nti inzira niko imeze iyo bari kubakora bajya kuri video baravuga ati wana uyu ni wa muntu twabona muri video aha ni sawa kabisa gacubona nyene nafite icizere kamaze kumbona ari benshi bigaca bintera gukora cyane mwazo ndirimbo zine ufise ubu ntuzeyo guhamagara hariya bafise umunsi mukuru w'amakomine ni musanteri wa komine Mabayi zimwe ndirimbo turirimbira akarimbo kamwe ubaririmbira yayo mbone waririmbira twishakira kuba hayi mwikomine hari impamvu hari impamvu tu amakazi kakubwiye gutega basha mwibereye hayi sa oya ico ni kitabirizo c'indirimbo ariko amajambo yose avuga ibikorwa ariko nyene tubwire gute umuntu aba hari ku bikorwa tugende iyo ndi mbivugiye iyo ndirimbo abashaka kumva iyo message ndabacishije ko gato nico mushatse kuvuga tubwire message muri rusange utirura ririmba okay message rero nifuza ko dukora n'indirimbo kwanza yigisha gukora hama nyuma yo tumaze gukora ntitwifuze kuza kunezererwa tutakoze nyuma yo tumaze gukora tugaca tuja kunezererwa tukaja hayi bitewe n'amafaranga twarose avuye mu gukora amafaranga muri akore muca muyajya ni kwiha ko dukeya abani Mabayi obise ari hano zendra ikintu aho na mustaneri yo musayo mugira ko bakine kwibera hasi ariko nyene ko abantu keshi dimiza abantu gukora ntubereka ivyo bakora urumva abantu ngo je ukivuga hehe none urakora abantu nigeze kumbwira uko mu gitondo nyene ngo tugende none nje ako turamiriza abantu gukora kandi nivyo bakore rero nko mu ndirimbo yawe wamiriza abantu baje gukora hehe urakoze no kuvuga ngo haba hani Bujumbura canke hariya mu misozi ubuzi buruzuye hariho abantu bakorera bikorera imisenyi bayikorera ku mutwe iwacu birakunda ko umuntu anasenya n'inkwa akaronka amafaranga ariko nka Dorsi afise umuriyoni niye business aje Mabayi wo mwungukira
yodandaza amakara yarangura arahari. ariko nse kandi abantu badanaza amakara bitaba amakara Ndumutara amakara. tuzanga dosi ikibazo naco iyo nagira amakara n'umwikeme azaba bavuga ati ngafise intoki ntonya ntanga make nico kibazo gihari aza muri yo namakara yo kunguka Hari utudobo bakoresha. burya gupima n'amaboko yanje mato natanze make nico kibazo Yo. ariko je numva ari sawa ya izindi ndirimbo novuga ko indirimbo ya mbere yagiye kuri YouTube ryari Yagiye ko njya mu 11 nyene. ku 11 Ya. ngira avyuzi Iyo ntafise Si phone, wawe. iyo ntafise phone nini hari igihe bitangira guca ndabyibuka ngo mvuge ukuri kuzuye. nini ngana gute marki Bene ya yindi bita Android. andende telefone burya aya andende ni systeme Chabwe marke ya telefone. ufite kawaida abantu je twitiranya Android ni systeme ija muri telefone ya smartphone niyo mpamvu urabona ko nkuko na Zige- iOS kujya vuga iOS zija mu ma Apple so ugiye ukaraba kare haruguru niho bakunda kuvuga ngo igitabo sinzi ko maranga canke itachi hari itachi zajamwo WhatsApp canke zajamwo ajya application kubera ko ajya application ça dépend na version yayo so niyo mpamvu uzabona ngo version Android se niho navuga smartphone yawe ni marki Kamwe 18 ndacari dawe. kubera iki abafise kamoni wani nawe uri kuri 18 yo Naye nibaje ahubwo naranyaye ndakaze. unyaye muri studio yeah of course hari urukino rwa Paris Saint-Germain na Real Madrid kuri Canal Plus za kuraba kuri chaîne ijana 12 ndayibutsa kandi ko Netflix ubu kandi iri ku ma chaîne ya Canal Plus no kwa munsi mwe mubandanye gusa mwikomeza kunjanye nande na Canal Plus of course reka tumvize indirimbo yahe Yeah. ko ni jambere dondi misumari yeah so ariko nyene uko usutanze siguro yibuye ivyo rero maze gukuma ariko ibintu byinshi wowe nawe maze gukora ibiki Jewe namaze gukora ibintu byinshi. Uko bitaba byoroshe kubibonera hano. Ariko namaze kugera kuri byinshi tu. nk'ibiki nta karori Akarorero? abandi maze gukora ibi n'ibi kugira ngo biba byoroshe kubivuga byose. oya vuga Turavuze vuga nka ibi. bikenya mu kugira ngo azavuga ati koko vraiment n'umukozi Narubatse inzu mbamo je ndafise inzu. wow Bigaragaza ko rero ingana gute simba bitatu ni saro. hari isima cyane n'amakaro Oya ni sima gusa. urubatse Oya ni ryari ni vuba. Mbaje ngo ndubatse? Bimwe byo kugira umugore. Yes ndubatse da. Umuntu w'umugabo. usa n'abangahe Babiri. umusore n'inkumi Ya. umusore n'inkumi Ya. wamaze imyaka ingahe Bo wa mbere afise 8, wa kabiri wa kabiri afise 3. afite ku rugero sawa akurikije neza Ya. nta kintu cya komedi ukina Comedy nizo nigeze kuba ntanguriramwo. niyo mpamvu ndasaba dorita cyagutaye ariko wacubiheba kubera iki Nacyo ndabiheba kubera ko abo twakorana bagabanutse mu mugwi kandi akabanije ndabirongoye mbona ibitekerezo byanje ntago nabigumiza mu mutwe ncamucisha mu ndirimbo niyo mpamvu nace mbandanyiza mu ndirimbo. Ya. hari ubumengano ku mpaka w'u Rwanda sivyo Ya. u Rwanda amaja he na he U Rwanda ahitwa kubweyeye yani ni ukuvuga agacimbira imbamwo ukarenze nta handi winjira ikibira gato ugacushika mu Rwanda nta soko musangiye muhuriraho oya bakirugana na cyane ko imipaka yugaye ariko mwari mubanye neza ntarebe kabisa n'abapfandimwe mugani wabo tumeze neza tu ya reka tumvirize rero indirimbo enjoy then cha tuganira ibindi hariya Jessica Ginot 8 kugira ngo tukatanga n'umwanya kugira ngo abantu bashobore guhamagara Naya mondeka gutwenga n'ukuntu bikunda sawa
A na I le canke re re ya uca uzibona aho usanga ko indirimbo bita enjoy by Mabuye, weekend by Mabuye, ugasangayo twishakira kuba hayi by Mabuye Ndarayi nyene, ugaca usangayo gumya umutima by Mabuye Ndarayi. Yes sir. Ego ngumye umutima wayi ngumye umutima ano mu Cibitoke iki ibirori by'amabihi biko novuga bitegurwa igiteramo ca Cibitoke summer time mpora ndacumva ubu kirahari kandi ego urawe ikaze nk'umuntu muri Mabayi natoka uri nkande muri mbo nkizina ubwiye ati naka mu ntara ndi naka wo muri Mabayi. Aaron ndayiragije Aaron kwizina cy'abavyeyi ya giwawe ntacyo igiwanje ni Mabuye. umwana yitwa gute umwana wow mukuru yitwa Iratuzi Davia ya wa kabiri yitwa Giovanni. hari abantu ngabo baradutelefona batubaza amazina yabo ngo tubasigurire amazina yabo twabaza abavyeyi babo gikurikirana ijya ariko iyi ndirimbo ya weekend haraciye isi igera kuri 10 gikurikira Bon projet kurikira no kuba video mwindwi nyene yayo ya okay katurindire tuzokwishuze ejo nkasamaya n'inusu atagihindutse nzoba nayibataye mutu. video yakozwe nande yakozwe no mu producer bita Edimo. video yatwaye angahe video ko yari inkuyemo na video yatwaye nka miliyoni 2.8 ya video yagumye umutima yatwaye angahe iyo ntabwo yarengeje 5 jamaa abona ko gumye umutima yabaye gumye umutima teraduga ngeze miliyoni ariko comedy uracayikina nubwo wayihevye mugabo duragacisha dutwenza gatoyi ntaje oya haniko tayari haniko tayari mundi kugira ngo twenze umuntu bisaba ko ubuzisha kubona nko sinzi sho mukunda kugira abacu dabaye natugiye muri uteguye show ubuza abantu byo baje bakunda muri show gutegura show ubanza ukabitegura nyine ukavuga none ubuza abantu byo bakunda ibinzo ko batwenze oya uyu munsi naje niteguye twika mu muziki niba buri kibazo cyose umaza ku muziki niko tayari lakini mu comedy ewana haniko tayari tu haniko tayari niko bavuga mu Swahili gira ubushaze kuvuga ati sindi tayari hamuvuze sipo tayari na ndumva bisa byose that's not weird ibyise biragoye Libre Methodiste w'Imana uheze waragiye usenga oya muga wahera nagi mbigishije bigishije ko tugomba kureka ibyaha tukiyana kugira tuzoje mu ijuru kumbe ntavyo weme oya sindabiheba hari ukuntu byitamwe nyene nkasanga sindabiheba iyo goto ambaza uhoraho ya ariko nyene ubona bizokora ko kizwa uririmba zino ndirimbo zo kuba hari bizoshoboka cyane cyangwa uzobiheba no kuririmba indirimbo nk'izo oya gumye umutima atandongoze yapo umugore yaragushigikiye mu biko gukora byumva mu buke nico cyatumye ndirimba niyo ndirimbo ya iyo nyene gumye umutima ni wari imbere ya ubona ko video nta kindi kibanza niwe naririmbye akumye ryo mutima wiwe hanga gumye umutima kuyumvira ego ni wari awacushira kuri YouTube kure gutari muhaza yumviriza ari muhi ari nayo tu arayiraba akayumva mu telefone afise ariko feedback yayo nyene yavuye umutima yaragumije oya ubu ni buri ndabona yarabigiyemo neza ego turamaze kubona abandi batari bake hari video babo tuzomubona umunsi muri video ya niyo ndirimbo nyene video nzokora yuzuye ku munsi wejo tuzoyibona ngazoyikora kazosohoke tuzobona weekend tuzobona muri weekend ejo tuzobona iyo weekend ya rero iyo ndashategura video yaje we nawe ya yitwa gute iyo ndirimbo ayo yitwa gumye umutima uzokora video y'ijya iyo tugushimira watu twaje muri selection ya mbere nibaza kataje bya nyuma kari bukani muri selection ndagakura twakira busa nyuma baye bakwa twamaza kwegera gatandatu n'ibice indwi tugushimire haraje mbohereza ko akaja mbonohereza ko
bwa mbere ndabashimiye ko nanyo mwaganije neza mu byishimo mutwenga ubundi naje byashimishije amara kandi kajambo nuko reka nkacishe mu ijwi sibyo ndabashimiye mwese mwadukurikiranye tugateramana kuri Nderagakura uri misi yose karibu sana Mabuye Ndarayi abakozi banje mwese rero ndabishimiye kandi mugire ibihe byiza dusubire ku munsi w'ejo